Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangira urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nitugire Kristo, dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya, igitabo ca mwene Siraki, ku kigabane cyaho cya 18, kuva ku karongo kaho k'umunani kugeza ku karongo ka 14. Ijambo ry'umutwe twisunga rivuga ngo umuntu ntaco amaze. Umuntu ni iki? Akamaro kiwe ni akahe? Iciza ciwe ni ikihe? Ikibi ciwe ni ikihe? Umuntu naho yomara imisi nyinshi ntarenza imyaka 100, kurya kwima ry'amazi rivuye mu kiyaga canke agatete k'umusenyi, niko iyo myaka imeze yigereranije n'ubuzima budahera. Nico gituma umukama yihangana akabahunda imbabazi ziwe. Arabona kandi arazi ko akaga barimo ari kabi, nico gituma agwiza ikigongwe ciwe. Imbabazi z'umuntu zerekeye mugenzi we, ariko imbabazi z'umukama zerekeye igifise umubiri cose. Arahanura, akarera, akigisha kandi akagarura nk'uko umwungere abigira. Agirira imbabazi abitwararika indero n'abahurumbira ingingo ziwe. Bene wacu muri Yesu Kristo, iri ni jambo ry'Imana, dushima Imana. Alleluya, amen. Alleluya, alleluya, amen, amen. Bana b'Imana, iki gitabo ca mwene Siraki turisunga ijambo ry'umutwe riduha ikibazo rivuga riti umuntu ntaco amaze. Umuntu ntaco amaze. Umuntu ngo ntaco amaze si jewe, ni Bibiliya. 8, umuntu ni iki? Akarongo k'umunani karavuga ngo umuntu ni iki. Kyo ni kibazo wo kwibaza, nanje nkibaza umuntu ni iki. Akamaro kiwe ne akahe? Akamaro kiwe na akahe? Wo kwibaza umuntu ni iki, akamaro k'umuntu nakahe? Iciza ciwe ni iki? Iciza kiwe ni ikihe? Ikibi ciwe ni ikihe? Ikibi kiwe ni ikihe? Kuri aka karongo ka mbere rero two kwibaza tuti umuntu ni iki. Kuri jewe rero vuga ati umuntu Imana yaramuremye, iramuha izina nyene ry'ubumuntu. Imana imugira umuntu. Kandi ikindi nuko twumva ngo Imana yaturemye mu ishusho yayo. Imana ni nziza cyane, ariko mu ishusho yayo uko igihagararo cy'Imana niho yabumbye umuntu mutoya, akantu gatoya ku Mana ariwe muntu. Iratubumba, irabumba umuntu, iramuterekaho. Kuko Bibiliya nivuga ko yabwiye kuko Imana ni ubutatu bweranda. Yavuze ngo tureme umuntu tumwishushanyeko. Aho yari karabwira umutima wayo, ari karabwira umwana wayo Yesu Kristo, Mana Mutima Mweranda, tureme umuntu tumwishushanyeko. Ubwo rero ubutatu bweranda bubije inama, burabyuzuza ko borema umuntu bakamwishushanya, ariwe yabaye Adamu na Eva. Niyo mpamvu bavuga ngo umuntu ni iki. Hanyuma akamaro kiwe ni akahe? Nyimba Imana yararemye uwo muntu ikamwishushanyako, akamaro k'uwo muntu kagomba kuba kahe? Cyangwa akamaro k'umuntu kagomba kuba kahe? Ibaze nanje ndiko ndibaza. Wewe wibajije akamaro kawe nakahe? Imana nyimba yararemye umuntu, yamuremye kugira ngo akamaro k'umuntu nuko twokubaha Imana, nuko twokumvira Imana. Kuko Imana yararemye Adamu na Eva, nyuma Eva arahemuka, hanyuma abajaniranije n'umugabo wiwe, bose bagwa mu cyaha. Rero ako siko kamara Imana yari yaremeye Adamu na Eva. Yari yabaremeye kuyubaha,
yari yabameremeye kumvira Imana. Niyo mpamvu twese tuhari. Imana yaturemye kugira tuyumvire. Akamaro kacu nako kubaha Imana, tukumvira Imana, tukubaha Imana, gusenga, gufashanya, koroheranira. Ntabwo Imana yaturemeye ibyaha, kuko Imana irema havuka Gahini n'Abeli. Imana ntiyari yaremye ngo Gahini aze yice Abeli, oya. Imana yari yaremye umuntu ngo ayigamburukire, ayumvire, kandi umuntu anezerwe, abeho neza. Mu ntango Adamu na Eva bari babayeho neza, mugabo Satani iza kubyivangamo irabononera. Imana idutabare cyane. Nyimba twaramenye ko ari uko byagenze, wewe cyane jewe dukora iki kugira tube iki Imana ishaka. Imana yo mu ijuru duhe gutahura cyane. Turacari kuri aka karongo k'umunani. Hari kibazo ngo umuntu niki, akamaro kiwe ni akahe. Turacabandanya. Iciza ciwe niki, iciza cy'umuntu nikihe inshuti yanyu? Ibaze nanje nibaze, iciza cyawe nikihe, iciza cyanje nikihe? Ikibi ciwe niki, ikibi cy'umuntu nikihe? Ibaze nanje niko nibaza. Ariko muri make iciza ciwe ni iki? Iciza cy'umuntu baratubaza, iciza cy'umuntu niki? Iciza cy'umuntu cyambere na mbere nukubaha Imana, kuko n'umwana wabyaye iciza ciwe cyari gikwiye kuba icyo kubaha mama cyane papa, kubaha uwo muryango. Ariko hari abana bisanga bafise ba mama gusa. Uwo muvyayi uzosanga ari ufise urubaho nyene. Hari n'abana baje batogwa mu mabarabara, batazi n'abanyina, batazi n'abase. Uji uzosanga haje uzisanga urubaha abo nyene, urubaha abavyeyi bawe. Rero niko natwe uwo ari we wese yisanze afise mama na papa, yisanze mu muryango umeze neza cyangwa mu muryango ugowe, niko agomba kwibaza ati mbese ikiza cyanje ni ikihe? Icyambere ni ukubaha Imana, gusenga, kugirira neza, kumvira Imana, kubaha amategeko y'Imana, gukora ibyo Imana ishaka. Nabwo kimwe cyambere ni gusenga, ni kubaha abagenzi bawe, kubaha ababyeyi. Ibyo hari no mu mabwirizwa biriho ngo wubahe so na nyoko, wubahe ababyeyi, wubahe n'abategetsi, ukunda abagowe. Ibuka Yezu yavuze ati igihe azoza guca urubanza azovuga ati narishonje, narinyotewe. Rero girira neza bajya abantu atacyo bafise, cyane naho baba bagifise. Burya nababwiza ukuri kandi ni nukuri. Baciye umugani mu Kirundi ngo nashaza yari umugore w'umwami ngo yaratiye icyotezo. Hari n'umwami yatiye urushinge nk'umugabo yitwa Kigondera. Ibyo ngira sinari bwavuke, nama numva inkuru zibivuga. Rero urumva n'umwami arakeneye ikintu, kandi ugasanga kigiye gutorwa kivuye ku muntu muto. Nyimba uwo mwami yaratiye urushinge uwo mugabo yitwa Kigondera. Nyimba uwo nashaza yaratiye icyotezo. Mwumva gute? Ni ukuvuga n'abantu bahambaye barakenera bato, n'abato barakenera bahambaye. Ikiza cy'umuntu rero ni ukubaha Imana, hanyuma ni ukubahana. Kandi umuntu yubaha Imana arubahana bagenzi biwe. Turabandanya ngo ikibi ciwe ni ikihe? Baratubaza ngo ikibi cy'umuntu ni ikihe? Nyimba tubonye ibyiza umuntu akwiye gukora, ariko mu ncamake twabibonye mu ncamake, kuko ni byinshi umuntu akwiye gukora. None ikibi ciwe ni ikihe? Ikibi cy'umuntu ni kutumvira Imana. Kutumvira Imana ni kwica. Kabona umuntu ntumwubahe ukica, ugatwara induru umugore cyangwa umukobwa utayishaka, ni gukura bana b'Imana. Ikintu cyo gukura mwinda, ntimwumve ngo amategeko y'isi aragisigikira. Icyo kizo liturabeshe, umva ukaba warakuye mwinda.
utagiye ngo ukihane ukiri mu buzima ni mpaka no mu muriro mugabo ugiriwe ubuntu kumva ijwi ry'Imana riguhamagarira kwigaya ukaja imbere y'Imana ugaca bugufi ijambo ry'Imana Imana yavuze ati naho ibyawe byo babitukura nkaka gatambara gashashaha ngo Imana ngo ikibyawe byeza bikamera reka turabe ikintu kera nyimba mubona akagashurwe uwo musaraba urera pe canke utudutara nubwo utubeteri turi guhera akagatara ukukererana ngo Imana irabyeza bikera ngo bigasigara bimeze ngo nka sherege rero ko twumva Imana dukunda ducumurika tubabarira kuki tutikorera ibyo byango tubitura imbere y'Imana hanyuma tubavanure navyo ubwo rero ikibi ciwe ni ikibi cy'umuntu kwica gusambana guhemukira abagenzi bawe kwiba kosha abakobwa nabi canke abahungu nabi mbese kuvuga amajambo mabi kuvuga ibishegu hari gisabisa tuvuga ngo niko naracumuye ncumura mbizi ncumura n'ibigirankana mu mvugo mu ngiro no mu kwibagiza ibyo nategerezwa niko naracumuye usibye ko nta kivuze neza hajya bavuga ngo ncumura mbizi ngo niko naracumuye ncumura mbizi ibyo byo benshi biradufata ncumura mbizi kubera ari igihe ndiko ndavuga amajambo nkamenya ko ndiko ndabesha mugabo nkabandanya nkavuga Imana izitabare cyane irabe nanje nire bonye ncumura mbizi ncumura n'ibigirankana rigemba numva ese ngende uko ya reka nigobotore ugacumuranye n'ubizi mu mvugo uri kuravuga uzi kuri kuravuga ibinyoma ubizi n'ibigirankana ncumura n'ibigirankana jewe nanje ndabizi ko bimbaga nkacumura n'ibigirankana nkagumira mbandirako kandi nkumva ijwi ribwira ati shazipora oya Imana ngira ntivuga ngo shazipora canke sinzi ariko mba numva ijwi ribwira ati mwana wanje uri kurabesha mugana nkabandirako kugira nigobotore numva umenga niremesha ko umenga Imana aho ntiyo wahafatira ariko bana b'Imana nukuri Imana itugwize ko imbabazi zayo kandi atari imbabazi z'Imana hari n'ahantu tuza kubibona nukuri ijuru ryo kwinjira bati ni mw'icyo gisabisho rero ngo ncumurambi niko naracumuye ncumurambizi ncumura n'ibigirankana nyine umuntu agacumura muri Gatolika rero icyo gisabisho niho kiri ngo nicyo gituma ntabaza Mariya umuhimbazwa yamye ari umubikira hambere hose haleluya amen ndiko ndategura inyigisho ni kuwa kane ariko iodiyo zizoshika kuwa gatanu rero uyu n'umunsi wari n'umunsi wa Bikira Mariya Imana ishimwe ko impaye kuvuga Bikira Mariya kuko nari ndabitekereza ariko numva mbandiwe kwigisha kuvuga aha ngo nicyo gituma ntabaza Mariya umuhimbazwa yamye ari umubikira hambere hose haleluya amen ngo yamye ari umubikira hambere hose babandi ngo Bikira Mariya n'umugore nk'abandi oya Bikira Mariya yamye ari umubikira hambere hose no mu itanguriro rya Bibiliya mu gitabo cy'itanguriro usanga uwo mwigeme rero niyo mpamvu nicyo gituma ntabaza Mariya muhimbazwa yamye ari umubikira hambere hose ngo n'abamarayika bari mu ijuru atari abakorokanye na Satani abamarayika bo mu ijuru n'aberanda bose mu isi hari aberanda bapfiriye Imana bari mu ijuru badusabira abavuga ko mu ijuru atabantu bariyo kuko Yesu wenyene yabaye mu ijuru niwe yatwibwiriye ko na Lazaro ngo niyari ngo ari mu gikiriza kwa Aburahamu no ku musaraba Yesu yaribwiriye cya gisuma ngo wewe tuza kuba turi kumwe muri paradizo ijuru rero muri paradizo rero mu ijuru kubapfa neza niyo bari gusa kuri finale abantu bose tuzozuka tuje imbere y'Imana n'imbere ya Yesu Kristo Imana izaba yiyicariye
ari yeza ariko aratujajinga. Rero mwijuru rero bariyo, niyo mpamvu tuvuga ati dutabaza n'abamarayika n'aberanda bose, namwebwe bene wacu mudusabire ku Mana. Nimba wumva ko ubwira umuntu utifasha gusenga bigakore kukaja kwa pasiteri cyangwa kwa patiri, wumve ko ariko kuko tuvuga ati dutabaza, niyo gituma nabaza Mariya muhimbazwa yamye mu bikirambere hose n'abamarayika n'aberanda bose, namwebwe bene wacu musabire ku Mana, mudusabire ku Mukama Imana. Mbona cyane cyane ku musto. Aha rero twatinze 9. Umuntu naho yomara iminsi myinshi ntarenze imyaka 100. Mwabyumvise ngo umuntu naho yomara imyaka myinshi ntarenze imyaka 100. Bibiliya iravuga ibintu by'imyaka tubaho mu isi. Hari aho yavuze ko umuntu bibaye ngombwa umuntu amara imyaka 70, uwinanase akagera ku myaka 100. Murumva rero bana b'Imana, niyo mpamvu tutakwiye gusamara kw'imyaka 100 twahawe, ngo kujya kwima ry'amazi rivuye mu kiyaga canke agatete k'umusenyi, niko iyo myaka imeze uyigereranije n'ubuzima budahera. Ima ry'amazi, murazi akama k'amazi gakuye naho dufate nuwo fata akagakombe agakubita mu ruzi mu kiyaga, abarundi wo kubita muri Tanganyika, bari muri Australia wo kubita muri Victoria. Dusibye n'ibyo, niyo woja mu byaro ukajaja mwijaro ribaje amazi ridudubiza, ukatwara agakombe cyangwa inkono cyangwa hajya abantu bamba bariko baravoma imyaka n'imyaka nuko. Rero ngo niko ari nkima. Rero mugabo ca wiyumvira wibaze, nyimba imyaka 100 ari nk'iryo majyamazi cyangwa ako gakombe k'amazi, kuki utiyumvira ati imyaka 100 ni mikeya, ahubwo ndakwiye kuba mu ruzi rukwiye canke umusenyi mbe mwishi, misenyi yo kunyanza nta wiharura, ayo mazi ntawo yakontorora. Wumva ko ukwiye kwiha imyaka myinshi uzobaho mwijuru. Utagi mwijuru upfuye ugiriwe amahirwe warakoreye Imana neza, uzobaho imyaka n'imyaka. Ariko mwiyo myaka 100 wifashe nabi, upfuye ukaja mu muriro, nta yandi mahirwe. Imana iduhe gutahura cyane, duharanire kuzoba mu myaka itazigera ihera. 11 nico gituma Umukama yihangana akabahunda imbabazi ziwe. Haleluya, amen. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Imana ni nziza cyane. Murumvira ijambo riturumesha, ngo nico gituma Umukama yihangana akabahunda imbabazi ziwe. Ngo niyo mpamvu Imana yihangana ikatwamiza ko imbabazi zayo. Nukuri imbabazi z'Imana ni nyinshi, urazikeneye nanje ndazikeneye. Shuti yanjye, gumukwega imbabazi z'Imana, Imana itugwize ku imbabazi zayo. Imana ni nziza, iradukunda kwera. 12 arabona kandi arazi ko akaga barimo ari kabi, nico gituma agwiza ikigongo ciwe. Haleluya, amen. Arabona, Imana irabona kandi irazi ko akaga barimo ari keshi. Imana irazi ko turi mu kaga keshi, nico gituma agwiza ikigongo ciwe. Imana irabona akaga kari mw'isi, irabona ingorane turi mw'isi, sino zidondagura cyane. Tuzobivuga n'ahandi kandi nama nabivuze. Niyo gituma Imana itugwiza ku imbabazi zayo. Imana yacu nihabwa icyubahiro, nikomeze tugwize ku imbabazi zayo, turazikeneye cyane. 12 arabona kandi arazi ko akaga barimo ari kabi,
nico gituma agwiza ikigongo ciwe. Kuri 12 nicyo kimwe na 11. Kuri 12 arabona kandi arazi ko kaga barimo ari kabi. Kwanza navuze reka tuje kuri 13. Imbabazi z'ubuntu zerekeye mugenzi we. Imbabazi z'umuntu zerekeye mugenzi we, ariko imbabazi z'umukama zerekeye igifise umubiri cose. Arahanura akarema. Imbabazi z'umuntu zerekeye mugenzi we. Imbabazi z'umuntu zerekeye mugenzi we. Abana b'Imana ariko hari abantu benshi badatanga imbabazi kuri bagenzi babo. Hari n'abavuga ngo no kumva yanze ntazoze, kandi umuntu yapfuye wari we wese ugenda kumva yiwe. Ngo no kwa shitani, ngo no mwijuru. Ninde yakubeshe ko mwijuru haje abantu batababariye abandi. Burya rero wimye imbabazi umuntu ugapfa waramwimye imbabazi, nawe nyene waraziyimye, kuko imbere y'Imana nta mbabazi nawe uzoharonka. Kandi hari abantu benshi twihenda tukumva ko hari umuntu aza kwa mugenzi we ati ndasaba umbabarire naraguhemukiye, nije nakwiciye umwana, nije naguhereyisha umwana, nije naguhemukiye, nije natumye bakunyaga itongo. Nikome ni wewe ukajinyika ngo jewe ngo izo mbabazi ntazo noguha, ngo yakabisa ukamwima imbabazi. Buriya umuntu arinza aza akagusaba imbabazi, nukuri zimuhe kandi zimuhana umutima mwiza. Ariko hari ikintu kimwe nanje gihora kingora. Hariho umuntu kweri agusaba imbabazi ari nk'umutego, cyangwa uziko yama yazi gusabye, cyangwa uziko ariko aragusaba imbabazi kukugira agutege n'ubundi mutego. Mugabo wewe urazimuha, ariko uzaza uririnda imishikirano ya hato na hato nawe, kuko mushobora gukorana ibyaha n'umuntu nyuma wakagusaba imbabazi, cyangwa umuntu ashobora kugukorera icyaha akagusaba imbabazi ukazimuha kandi ukumva kuzimuhaye, ariko mwaca mugira imigenderanire nk'iyo mwahorana canke irenze, ukisanga n'ubundi yagutaye mu ngorane. Rero mugabo umuntu umuha imbabazi neza akabisuzimuhe neza, ariko umenye ingene uzoza uramwitwara, ariko atari ukumwidodombera canke kumva ko bikiri mu mutima wawe. Oya, muha imbabazi gusa wirinde kugiranira ubucuti burebure nawe we bwo gutuma uja mu zindi ngorane canke bwo gutuma uja mu cyaha. Kuko hariho umuntu agusaba imbabazi atari uko yumva ku Mana yasabye imbabazi, canke ari uko ashobora kugusaba imbabazi kuko muri umuryango yumva ati hariho ibindi bintu ntimukeneye ko. Ashobora kugusaba imbabazi kugira kwiyegereze gose, abone ukundi kuntu yo kujya amafaranga menshi canke yo guhemukira. Ibyo byose birashoboka. Rero umuntu muha imbabazi bivuye ku mutima, ariko uzumenye ingene mugendana. Rero umuntu rero niyakwima imbabazi mu by'ukuri ubikuye ku mutima wumva ukeneye imbabazi kweri, akazikwima, ntuzuhangayike. Imana yonyene yaremye isi n'ijuru izobibona mu mutima wawe, izoguha imbabazi naho umuntu yozikwima. Bijya Bibiri ivuga ati abo muzorekurira bazoba barekuriwe, abo muzobigumiza ko bazoba babigumijiwe ko. Nibyo, ariko bajya n'abapasteri n'abasaseredoti b'umukama babishigiwe amavuta, babyaturiwe ko bagomba kugirira neza intama z'Imana, bakabareku kwaje umuntu agenda kwirega akagenda canke kwihana. 13 imbabazi z'umuntu. Turacyabandanya kuri 13. Imbabazi z'umuntu zerekeye mugenzi we, ariko imbabazi z'umukama zerekeye igifise umubiri cyose.
imbabazi z'umukama, imbabazi z'Imana ziri ku bintu byose, ku muntu wese afise umubiri. Aho rero biravuga ati imbabazi z'Imana ziri ku bimuga. Hariho abantu twinuba, abantu b'ibimuga. Hariho abantu nukuri naho yoba ari umukristu ashobora kwinuba ikimuga cyo mu muryango cyangwa umwana yavutse ari kimuga akemera, cyangwa baje kwa muganga bakababwira ati umwana wawe mu nda ni kimuga ameze kunuku nuku, gacuvuga ati okay kurayo. Ariko wumve ko Imana imbabazi zayo ziri ku kintu cyose gifise ubuzima, ku muntu wese afise ubuzima, yavuka ari kimuga, bavuka ari batatu bafatanye, bavuka ari babiri bafatanye, bavuka ari byome nka bamwe bavuka ari abahungu n'abakobwa, abo bose baba n'abatinganye, baba bacumuzi, baba baki, imbabazi z'Imana ziri kuri abo bose, kuko naho yoba umunyabyaha agiye ku Mana, Imana imuha imbabazi. Rero dutanga imbabazi, Imana ni nayo idufitiye imbabazi twese, kandi ntihakagira umuntu yo kwishira mu mwanya w'Imana ngo yumve ko hari abantu bishize mu mwanya w'Imana, ariko Imana yonyene ni iri hejuru ya byose, ni ifise imbabazi gusumba bisi tweshe. Kandi akagarura nk'uko umwungere abigira. Ariko imbabazi z'umuntu zerekeye igifise umubiri cyose. Arahanura, Imana irahanura, akarera, Imana irarera, akigisha, Imana irigisha. Kandi akagarura nk'uko umwungere abigira. Imana igarura abo bose baba bariko barazimira. Nk'uko umwungere agarura intama ziriko zirazimira, niko n'abantu twari dukwiye natwe kumera. Umuntu ariko arazimira, ariko aragwa mu busambanyi, mu butinganyi, ukamubwira vayo nshuti yanje, amayira akigendeka. Imana yoyo irigisha ikamubwira ati Zipora mwana wanje, reka gukora ibi bintu ni bibi, Maragarita we reka ko kuja mu butinganyi si byiza. Imana irigisha, irarera, Imana ni iturera ikadukuza. Imana irahanura, iraduhanura, kuko twese dukora ibyaha. Imana irikira kubwira ati nyamara uri kurakora ibintu bibi, tukaba buhatira. 14 agirira imbabazi abitwararika indero n'abahurumbira ingingo ziwe. Bene wacu muri Kristo Yezu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimira Imana. Mwarahezagiwe n'Imana, ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.